Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda nyahazwa mukama. Muri rya minsi Yezu yabariye ishengero n'abigishwa biwe ati: abigisha n'abafarizayo bari mu cicaro ca Musa. Ivyo bashobora kubabwira vyose rero murabikore, mugire ko mubizigame. Yamara ntimubigane mu vyo bakora, kuko ico bavuga atari co bakora. Bazigira abantu ku mizigo badashobora, nabo badashaka kuyikoza ko n'urutoke. Ivyo bakora vyose babikora ngo babonwe, nico gituma bambara mu ruhanga ifilateriya, bakongereza ubuyonga bw'imitamana yabo. Aho batumiwe bakunda ibibanza vy'imbere, bakarondera kandi ko babahera bwakeye aho ishengero rihora rikoranira. Nuko babita abigisha. Mweho umwigisha wanyu n'umwe, namwe mukavukana mwese. Mweho hano kw'isi nta wundi mwokwita dawe, kuko mufise so umwe ari mw'ijuru. Ntibabite muhanyi, kuko umuhanyi mufise ari umwe, ari we Kristo. Umukuru muri mwebwe nabo umusuku w'abandi. Uzokwishira hejuru nawe bazomuhinyuza, nawe uzokwicisha bugufi bamuninahaze. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Amajambo y'Imana uyu munsi arakaze. Sinzi ko mwumvise amakari yayo. Mukama akavuga ahambara akagira ati: nimwumve ijambo ry'Umukama mw'abakuru ba Sodoma mwe, nimwumve itegeko ry'Imana yacu mw'abantu b'i Gomora mwe, nimwiyuhagire mw'icyorore. Karo karakaze. Nkuri imbere ubwo bubisha bwanyu, hunga kabi, menyere gukora ivyiza, mukurikize ubutungane. Nkuriza naho Yezu akagaruka akarira cane inyifato y'ubwiyorobetsi bw'abafarizayo. Nugira nti tugerageje kubishira hamwe, twumve yuko muri iki gihe cikarema ni gihe kandi cukureka Mukama gakora, bene hahandi usanga tudashima kumugururira, tudashima ko akorako. Wamusanga umenga twama tugomba yuko Mukama adushushuta, tubwira avec douceur, mugabe bigakenerwa yuko rimwe rimwe ashobora gucisha akabugita ka bisturi ahantu hari urukomere rurimwo amashira, ruhakwa kuzamwo cancer. Rumwe nyene usanga umuntu yarabitse ku ruhande akanka kuhugururira Imana, ugaca usanga bimushize mu bwiyorobetsi. Hamwe nyene twanka kwirega, kwigaya, kuko tubona ko turi beza, ko tubona ko turi mu vy'Imana, kuko tubona yuko umenga vyose iwacu tubipanze neza imbere y'Imana. Ariko Imana yo izi neza ko umutima wacu ari vyo kubonwa, atari ukuri kuri muri twebwe, la sincérité. Ntibivuga yuko umenga ibintu vyose uca ubishobora yibambewe, oya, ahubwo kugira umutima mwiza wo kurondera guhoza ko ico Imana igushaka ko kiranguka. Ntuhendwe no guhazwa n'ukungena abantu bakubona, ahubwo ukiyumvira uti vy'ukuri imbere y'Imana agenda zijewe nyene ingene niyizi imbere y'Imana, Imana imbona gute? Kuko ibi vy'igifarizayo nibyerekana yuko shetani ishobora kudutera ku rubuga nyene rw'ivy'Imana, ikakwibiramwo umutima w'Imana, umutima w'ivy'Imana, ugasigarana ibintu vy'ibihunda biboneka inyuma. Ibihunda murumva ico ari co? Ikintu kitagira consistance. Ugasanga umuntu ahazwa nuko ashaka ko bose bavuga ko ari umuntu w'Imana. Nkayi wacu ho bigezweho, ibintu vy'Imana bigezweho, usanga no mu manama y'abapagani bose babanza gusenga. Ivyo ntibiduhende, ahubwo umwe wese igihe cikarema ni igihe cyo kwishira mu katabesha k'Imana, kagira ati
ntegerezwa kuza mukuri imbere y'Imana, ntegerezwa kugabana umuntu mushasha ari mukuri. Ukuri gushobora kuba ari uko umuntu agororotse nka Bikira Mariya, n'ukuri gushobora kuba ari uko umuntu azi neza ko akiri magara make agwa avyuka akama ariko aratabaza umukama ngo ahamutore. Ukuri kwa ca gisuma cigaya, kwa ca gisuma cigaya mukuri, cigaya mukuri. Kuko nigi ushobora gusanga n'ibintu vy'ukwirega umenga hari ahantu twabimenyereye bigacika. Usanze ururongo rw'abantu batonze, nanje ndagiye kwirega, wafashe umwanya wo kwigaya. Kuko benshi turibagira yuko kwirega neza ntibigarukira kuri ujya mwanya uza kwatura amapatira akaguha ikigongwe. Bihera kure, bihera mu kiyago gikomeye cawe n'Imana, mukungene wanse kw'ikibi kikubika mwagafarizayo. Kandi biraza mukumva ingene umukama akwereka, akakuyagisha. Umukama aratuyagisha no ku gicumuro cacu kugira ngo adufashe kumva neza kandi adukureyo, ejo mbere dushobore no kunganira uwundi igihe tubona yuko umenga biramugora kumva igicumuro ciwe, biramugora kubona ingene ariko arafata inzira y'igicumuro. Igicumuro cama kirimwo akantu k'ubwiyorobetsi, kuko tugikora twihisha mu mutima, twihisha amaso y'abantu, tugomba gusokoroka ko turi beza, ariko turiko turapanga ikintu kibi muri twebwe. Ngubwo ubwiyorobetsi rero. Ubwiyorobetsi si uko umenga urihanganiye nk'umuntu warubabaye, hanyuma ukihangana ukamutwengera, atari ukugira uti ndiko ndamurindira ahantu heza ndamuranverse, ndamucuranguze. Mugabo kukugira uti ndazi kumbabaza, mugabo ndabirengera kugira ngo sinishura ikibi ku kindi. Mugabo arashobora kubigira ujinyitse ugira uri kuratwenga, uri kurarira mbere n'amosozi y'ingona. Ingona marayibona musi wabonye iri kwirakorora amosozi baze ngo iri kwirarira ababaye, iramerewe nabi, uzohava usanga ahubwo igira gutarukireko. Amosozi yose ntiyamara amosozi y'umuntu arushe atabaza, hari n'ahari amasozi y'ingona y'umuntu agira gukomore. Kwama tugavye kugira ngo ububisha ubwiyorobetsi bene ubwo ntibube mitima yacu. Nivyo rero Mukama mu gisomwa ca mbere agira ati kuraho igihe cikarema ubaho kukureho. Hamwe ushobora kuza utwengera umuntu inyuma kamubona tujya mu narankunda, mugabo murenganye kabiri gatonya ukahita yaba yaratse. Wibaza ko wigize umuhinga umwihishije, ariko hariho umuntu utihishije, hariho umuntu yitwa Imana utihishije, kandi hariho n'umutima wawe utihishije, kuko umutima uragaruka ukatubaza. Ukatubaza. Ikindi naco ubufarizayo buraza cyane cyane ku muntu atigera afata umwanya wo kwisuzuma mukuri imbere y'Imana. Ibi bikaguma birundarundana mu mutima wiwe, mu muzirikanyi wiwe, yisigura yerekana ati nta kundi byari kugenda, n'abandi niko bameze, akarundagira ko hakazogera igihe acika umutimbaye, akaba insensible ku nabi. Agakora inabi umenga umutima ntaco umukomakomamwo, ahubwo umenga yabaye umuhizi. Abantu mwumva bakora inabi bakabona umenga n'ubuhizi, bakabatazira amazina y'abasase ndo filme bakumva umenga baratinyitse. Mukama uyu munsi akagira ati kuri ivyo, kuko utabikuye hari umugisha n'umuhezagira udashiki wawe, ahubwo uri kurihamagara ko bimwe ijambo ry'Imana ryita ishavu ry'Imana. Aha naho Mukama yavuze ati uriko witegurira kwitemaguza inkota y'ububisha bwawe, ngo iyo ugwararure ngo yimena inda. Mutagamburutse nta mugisha uzoza. N'ivyo vyose mufise mwibaza ko ari imigisha, ariko binyegejemwo ububisha,
binyegejemwo aboro mwariye mwabeshe mwakiniyemwo umucezo wa ndani murahotora ku mayeri ku gwenge abantu bose mwakoresheje ibitari byo mukabereka yuko umenga ukica umutima wiwe hari abantu bagura imitima y'abandi n'ububisha bukomeye cyane ukamuprofita kuko akenye ukamucisha mu nzira itari yo ukamuhemba amafaranga umutima we ukawugura amahera ukamukoresha ububisha ukamusesesha amaraso y'uwundi ntibangibona umenga abantu basesa amaraso nibarya baza kwexecuta hari haba usanga ari ububisha bwambaye amakoti meza gose bafise amafresher aserutse utupfu bimuhaye mugabo arazi ibyo ariko arakina amadira ariko arakina ubwo bubisha nibwo bwiyorobetse umukamagira ati kuraho reka kwigenza nko mu gihe ca Sodoma na Gomora bakora ibibi n'igitima cy'igitimbayi atakinya tubwire cyane cyane abantu bo muri politike abantu muri politike barakora ibibi bakabisigura ngo politike ni kwikinwa kubitana amakuba kagira n'ababana kica abantu mu kinyegero mugabo akaza mu gikorane cy'umukuru w'igihugu cyo gukengurukira Imana kama kagira ati kuri ivyo nta mugisha bizopfa bibazaniye nawe uzubona umenga urarunza ibintu uyu munsi abantu babona imigisha kurunda ibintu ariko umukama umugisha ubwa mbere awubona indani mu mutima wawe nahamwumvise menyere gukora ibyiza mukurikiza ubutungane mutabara abagowe mucire gwiza imfuvyi kandi muburanira abapfakazi ngo nimuze rero tuje inama ngo naho ibyaha byanyu vyobahindura gahama bizokayangana bunyange naho vyo tukura nk'inginagina y'amaraso bizosigara bisa n'irirenga muramutse mwemeye kuganduka ivyimbugwa bizoba umurengera muburaho mubishira n'ivyimbugwa bizananye mu bugamburutsi mu mwitwarariko wo kurondera igitunganye ntuzubone ngo urashikiriye ibintu vyinshi waciye mu nzira idatunganye na gato hama wibaze ngo waronse imigisha n'imihezagiro y'Imana oya iyo siyo iyo nububeshi bwa shetani shakuze kuyitangamo urw'icumi runini canke uduzemwo uruhome rw'isengero ahubwo rujya ruhome rw'isengero imbere y'Imana umusuri izina ruzokwagiriza bazoyihezagira bayicyorora mugabo wewe ruzokwagiriza hari ibintu dutegerezwa kwitondera iyo tugombye kujana n'Imana dutegerezwa gusaba umukama naho vyo tugora mugabo twamana umwitwarariko umutima wo kugoma kurondera tutarambigwa tudaterera hasi ikiroranye igitunganye kuko utanguye guterera hasi akazi kawe ntuzugire ngo sinakubwiye shetani kizikagira iti bibemwe ivy'Imana ariko dukorane twopereremwo nazivuga yuko opera twopereremwo ugacucika umuntu w'amakuba mu vy'Imana umuntu kandi usanga umenga ahubwo yigize n'umucunzi w'abandi aguma acunga abandi ariko muri uko gucunga abandi nukugira ngo amaso y'abandi yo hava mubona ayerekeze ku bandi yabakureko hajya no kwitondera umuntu ubona umenga ashitse mu bandi afisa kanwa ko kuguma avuga abandi nukuvuga ntimuronka umwanya wo kunda bajewe raba abandi kuko ivyi wanje mwoca mubibona nka mbona ko ataco ncambari raba abandi kugira ngo ubufarizayo ntibugutere bijya ugomba kubandi vyiroresheko wa undati sois le changement que tu veux voir dans le monde et autour de toi
niho bizogufasha, niho bidufasha kudukingira ubufarizayo, kuko twese burashobora kudutera, kuko shetani irashobora no kudusanga mu rubuga rw'ivy'Imana, ku rubuga rw'ivy'Imana ikaduhenderayo. Kandi mu bintu bibishe muri ino si birura, birimwo mu rurazi ubishe rwose, no gusanga umuntu ari mu vy'Imana mugabo yuzuye ubwishime bw'ivy'Imana, ubwishime bw'ivy'Imana, atabindi umenga atari ugucira imanza abandi, ariko atigera yiyerekeza ko ivyo abandi ariko arababwira. Ni ikibazo gikomeye. Mudusabire twe twama imbere yanyu, musabire abantu bose bari imbere yanyu kubw'Imana, kuko birashobora kudushikira. Murumva ko Yezu mu kubivuga bavuze ngo muri rya minsi ngo Yezu yabwiye ishengero n'abigishwa biwe, kuko azi yuko bishobora kubashikira, bishobora kubashikira. Dusabe natwe uyu mutima rero wo kwicyorora. Mu gusozera tugaruke kuri rya jambo ryo kwicyorora riguma rigaruka muri iki gihe cikarema. Ukwicyorora kwiza ni ugukura ikibi, ariko si ugukura ikibi ni no gukora iciza. Aho ukuye ikibi ntihasigare en vide, la nature a horreur du vide. Kora iciza kica kihuzuza. Niko kwicyorora, umugisha w'Imana usesekare ku buzima bwawe. Amen.